menshi cyane hariya kubandanya urugendo niko yamye turamuza turamushikanye mu kanya mwumva akayagwa imigambi myiza agiye kubandanya twari tugeze uyu ndamushikanye muce mwumva agahinda n'amahoro masa yuko umugumyabanga tworungika kuhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mugambwe CNDD-FDD n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD General Major Ndayishimiye Evariste. nanzi ngo nibo bashaka kwigira akanyarigabo ntawovuga ngo ni ingufu ziwe zamushikanye ngaha. Imana niyo yabigize. Erego bwa mbere tuyikoreshwa na Shetani wamenga nivyikora, kuko Uburundi Imana yari yabuturemeye ari igihugu ciza cyane. Mbere jewe sinkekeranya kucita yuko cyari igihugu yari paradizo, yari wa murima wa Edeni. Mugabo muko tubizi aho Imana ikorera niho na Shetani acakorera. Shetani rero kiratuboha itwinjiza mu macakubiri gushika aho twibagira ko turabarundi kugira twibagire wa murima wa Edeni, twita abahutu n'abatutsi n'abatwa. Tuja mu buja rero bwa Shetani n'abakoroni, ndetse baca bogerako
baratugaza turababaja, abarundi turarira turahwera. Mugabo Imana umunsi umwe irumva amarira yacu, icitora mu barundi nyene, abarundi b'abahizi bemera, itora abagumyabanga. Abagumyabanga rero bacafata urugendo Imana yonyene yamaze gutanguza, hanyuma Uburundi buke buke burazuka. Aha rero turazinanye, aha nasanze ariho hambere haryoshe guteza imbere, maze kuhazungurukira icankuzo yose haroroshe cyane, haroroshe cyane. Muze murabe nitwamara gufatanya kuva mu kumoso kuduga cendajuru ugashika ga mu cankuzo ingene bizobagendera neza. Uwari nyazoro nkahashora aronke nibarabara camwo yashoye. Amagara rero koko dutegereza kuyarondera. Ubwa mbere mwaravuze muti hakora mu nda, duca rutangura urugamba rwo kurwanya umwasi akomeye yitwa inzara. Yemwe inzara n'ubu ndabisubiremwo, igihe duherukana muri komine Cendajuru niho twasubiye turavyiyibutsa. Inzara nimbi, inzara yaratumye abanyisirayeli babaja. Iyo utagwanije inzara ubu muja. Abanyisirayeli bashonje bagiye kurondera utwo barya mu Misiri, abanyamisiri bacabagira baja. None rero urugamba rwo kurwanya inzara n'urugamba rutegereza kwamiza kugira ati tuze tubabaja. Erega hariho abarundi bafashwe n'ubundi na shetani bagwa bavuga ngo turindire imfashanyo, ntidukore twicare imfashanyo zizoza tuzoca tubabaja. Erega twari twarabaye abaja burya ntimwabimenye. Mbere abigira ngo nibo badatabuja, tubikuye ko tumaze kumenya ukuri birirwa baridoga. Nico gituma rero kugira tugira amagara no gufungura neza. Kugira dufungure neza turakora. Abavuga ngo ntibazi ubuhinga bwo gukora, nje ndabuzanye. Tuzokwicara hamwe dukore, kuko twasaze cyaduteye ubukene twari twaribagiye. Mugabo ndabizi byo muca buvuga muti ariko rero naho dukora ntitugira ubuhinga butomoye neza. Hanyuma rero imigambi rero duca tukora nuko kuva ubu tugira dutangure kwigisha abana b'abahinga, abahinga b'ibintu byose, haba kurima, korora, haba guhingura, gukoresha ubuhinga bwa none. Hamwe umwana wese kuva mu bwana yiga abona ico azokora. Erega hariho abantu banteye ikigongwe, nibo rero tugira dutorere n'umuti. Bavuga bahejeje amashuri ngo ndashomye. Gushoma bisigura kubura icyo ukora. None rero jewe nje ndibikorwa gatuzobura icyo dukora turi kumwe, nzobereka icyo dukora. Nta mushomeri dushaka abandanya baho muri Burundi, duteza kuronka icyo dukora twese. None kirabuze ntikibuze, biriho. Ahubwo bari baradusamaje bakavuga ngo tuje mu ntebe izunguruka gusa ngo tuba leta. Mbega twari guca turyiki? Twese twogenda tukaba mwarimu, tukaba muganga, tukaja mu biro. None hageze kuja ku isoko ninde yozana ivyo dusuma? Dutegereza gukora byose tugahingura iyi si kugira turonke byose. Nico tuba dukeneye abahinga. Ubu rero uzi wese ko afise amashure, jewe nzomwereka icyo akora kuko ubuzi ndabubona. Hariho abandi bavuze birumvikana kugira ugira amagara. None waraye nko mu nziva biroroshe cyane kugira utugufu two gukora bukeye, waraye uridoga. Nico gituma kugira uvuge yuko uri mugabo akomeye ushobora gukora, utegereza kuba heza, utegereza kuba ufise isuku. Nta ngwara ziza ziragufata uko zishatse ngo zivuye ku mwanda. Kunywa amazi meza, ivyo byose twaba turabiganira. Hariho ivyo leta rero itereza gukora, niyo migambi ndababwira nti iki. Hamwe muvuga muti jewe ndi umukozi mugabo nabuze iki. Hariho uzovuga ati nabuze jewe nashaka gukora utuntu mpingura mugabo nabuze umuyaga nkuba. Aha, ico kibazo mwarakivuze.
nico gituma nta komine nimwe dushaka itazoba ifise umuyaga nkuba. Barya abagabo bakora hariya muri Regidezo nibo bambwiye ngo none uzoronka insinga ngo zizozuguruka hose ga yemwe. Yo aho insinga zizokwanga gushika zopfuma ndahazana umuyaga nkuba w'izuba, n'izuba naryo ntiryaka. Nta komine nimwe izosigara itagira umuyaga nkuba. Nibavuga ngo insinga ni ngufi, izuba ni rigufi, ryakira iwanyu duce turitega turi kuremwa umuyaga nkuba. Umuyaga uriho, ico mukeneye no umuyaga nkuba uzoza. Ntagiye uzosubira kuvuga ngo yabuze ico akora ngo nukubera yabuze umuyaga nkuba. Ico dutegereza kugikora. Hanyuma twegerane iyo nzu nziza naho woyironka iri mu mwonga, amazi meza ntazogushikira utagiye mu kigwati. Utegereza kuba ufise akazu keza. None woshobora gushira itara mu nzu y'ivyatsi? Na leta nizogusanga hariya mu mwonga, tuzokwaka ibigwati mwese muja habona. Muja habona kugira amazi abashikira amazi meza n'umuyaga nkuba.